amakuru yihutirwa, ni amakuru adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba yerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko abakunzi ndetse n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bari mu bwoba bukomeye cyane kubera igikorwa giteye ubwoba kiriko kirategurwa n'ibihangange muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko ku rugo rwa General Gervais Ndirakobuca Alias Ndakugarika, umukuru w'inama nkenguzamateka, hamaze iminsi hahurira abajenerali ndetse n'abakoroneri ndetse n'abakomeye muri CNDD-FDD, aho biga ku kintu kimwe gusa: kwikiza Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD, aho hari amakuru yemeza ko umukuru w'inama nshingamateka ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo, ndetse hakiyongeraho abajenero bacika muri 4 bamaze iminsi bakora inama rukokoma, inama igamije gukuraho Ndayishimiye, ndetse hakaba n'amakuru yamaje kujya hanze yemeza ko umwanya n'umwanya abarundi bashobora kwikangura Ndayishimiye yamaze gukurwa ku butegetsi. Hakaba hari n'amakuru yemeza ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha ari mu bwoba bukomeye cyane, aho umwanya n'umwanya ashobora gusohoka igihugu, kuko arazi neza ko abakomoka muri CNDD-FDD baramutse bakoreye kudeta umugabo we ari we wafatwa bwa mbere, kandi ko yakagirizwa ibyaha by'agacamutwe harimwo gusesagura umutungo w'igihugu ndetse no gukoresha ububasha afise mu kuhindukiza umugabo we, aho amakuru adushikira yemeza ko Ndayishimiye apfundika ingingo ku murango n'ibindi bihangange, ariko mu gatondo bikarangira ibyo bavuganye atakibyibuka ndetse yabihakanye, bikavugwa ko ari umutambukanyi we aba ari wamutegetse gukora icyo ashaka, ibyatsenye cyane ibihangange bikomeye cyane, ndetse bigatuma umugambwe utakaza agaciro. Benshi bakavuga ko aho bigeze uyu munsi ibihangange bidahagurutse ngo bifutabare bikureho Ndayishimiye hakiri kare, abarundi ubwabo bashobora kujya mu mabarabara bakikora ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko abarundi batari bake bamaze kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko ubutegetsi. Akaba ariyo mpamvu ibihangange muri CNDD-FDD biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bifate ibintu mu ntoki, amaze bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye hakiri kare, bereke abarundi ko hari ibyo bagiye guhindura. Uruyeri, inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi, na cyane cyane abo bita ibihangange muri CNDD-FDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize iyi ntaye y'ibyo niboneye, nk'uko hari benshi bansabye bene izi ntahe, ndetse nze kurangiza mbabwira inyinyurana ndetse n'ihangana biriko biraba uyu munsi, aho Ndayishimiye abadede batamushaka, ndetse abajenero bo bakaba bamaze kurakara cyane, aho bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikize Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nta handi wabisanga utanyuze kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ubaye utarabyonda kuri sabone waba warahombye cyane. Hari nyuma y'amatora ya 2010, umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011, Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Godas Ndayizeye ngo aba ari we yemezwa nk'umushiranganje mukuru wa Repubulika, Procureur General de Republique. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa, wamengo nta kibazo kirimo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD igena kuba muri ico kibanza baba bari ibikoresho byo kwemeza amarementanya ateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndaye. Ntaco twari twizeye no kuri uwo mushasha yagiye yagira agenwe. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Yarezwe ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu.
umwidondoro wiwe ndawugarukirije hano kugira ntamenyekane. Kuva agenwe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara ku telefoni aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro by'urunani Kosomo kwibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyine atana umupolisi canke umushoferi bazananye. Kumbure ntiyasaka ko hari uwomenya ko twobonanye. Twaraganiriye bisanzwe kwibukanya igihe twaherukana bimwe by'abarundi nyine iyo bahuye. Yatebye niho yambwira ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu umukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Urya Godas Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi cane. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze mu mwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naranamubajije impamvu ariwe Nkurunziza ahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyishu itomoye yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzi banje barongoye ayandi mashirahamwe kugira twumve ico twobikorako, ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atakubahuka kumurwanya. Izina ryo nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba ndetse ateye agahinda. Agiye narasigaye ndiyumvira impamvu Godas Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Godas njewe sinari ndamuzi na gatoya. Nibwiye nti ibyo ari byo byose uyu muntu ariko agwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Ntikweho turamenyereye ko Procureur General de Republique aza kuturwanya. Nimba azoca agwanya nabo bandi najeho. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka akaca anungikira umuntu wiwe ngo ansabe kumurwanya. Sinigera nibaza ko mu bihangange hejuru haberayo izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Godas Ndayizeye. Mu maradiyo ho narumvise ibyamuvuzwe ko byasa na bimwe nari nabwiwe. Ntibyatebye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Godas Ndayizeye. Byari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na CNDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye harungikwa izina rya Valentine Bagorikunda we aremezwa. None byari byagenze gute ngo Godas Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe Lieutenant General Guillaume Ntabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD gira ijambo yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushiraho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikura ko ibyo bihangange bibiri bya bihanganye nabyo bikina uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira Godas Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko mu bahanuzi wa muhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe irerekana kandi imigendanire ya Reveriye Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Ntabindika iri mu Gifaransa ariko reka nsubire ndayibahe mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ibyaha bijanye n'iby'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asonga agatoki Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika nk'abari kwisonga ry'ibyo byaha. Mu gihe ari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikora ko mu mpisho. Acategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru by'ugendereza. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu byo gusenga Alexis Barekebavuge, amumenyesha umugambi wo kubogoza ico kihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barekebavuge yabiboneyemwo nyabona akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana bataca uwaka kubera ukuntu
Bereke bavuge yaguma yivanga mu by'amasoko ya leta. Bareke bavuge niko kwibira yakabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe abyumvise ishavu riraniga kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye. Ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ibyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanye nko mu gihugu ca Sudani, byamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cyane. Yateguye kugena Godasi Ndayizeye mu mabanga y'umushirazamanza mukuru wa Repubulika, mu gihe Godasi yari azwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo byaramushimishije cyane kubona yizezwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu, ariko ayo makuru ntiyatebye gushikira bya bihangange Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca baca batangura kwihereranya intwazangabo zahoze zigwana muri FDD bazibwira ko igenwa rya Godasi Ndayizeye ari umugambi ugayitse w'umushikiranganje Ansire Ntakaburimvo wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri CNDD FDD. Bose bamenyesha ko uwo mushiranganje w'umututsikazi ibyo ariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reveriyano Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka uwo mugambi mubi kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Godasi Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni barasabye umubonano umukuru w'igihugu, nawe arawubaha abakirira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe abishura ko uwo mugambi mubi w'umushiranganje w'umutungane atawe yarazi, aca abamerera ko agiye kuwahagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi cane. Muri Gitugudu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura, yatumiramwo abafise ipeti rya generali bose. Bya bihangange bibiri Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca barabuza abahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alegisi Bareke bavuge yari yasubiriye gucudika na Adolphe Nshimirimana yiweje ibyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ibyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko atangingo ihambaye nimwe yosubira gufatwa ibyo bihangange bitayizi. Ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu kugira akurikirane ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo General Bunyoni ntiyakoze ibyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu byose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD byari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basabye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na bya bihangange bibiri. Kubera kubura uko babigira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ibyo bintu. Ako kamo kakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyine ishavu ryaniga barabye akagagazo ka bya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka wa 2014, iby'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nibyo bivugwa mu gihugu cose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kugwana n'abatemera ikiringo ca gatatu,
kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gatoya ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko by'ukuri ashoboye kwihangarara ko akagira ico ahinduye mu kugena igihugu gitwawe na cane cane mu kwikura ko kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu byakomeye ari uko yumviye amajambo nk'ayo nyine mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gitugudu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bijenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD, bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, badashimika rwose ku by'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikura ko amabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDD FDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cyane ka bya bihanganye twamaze kuvuga hano haruguru, ariwe General Bunyoni na General Adolphe Nshimirimana ndetse na General Gervais Ndirakobuca. Kwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipeti rya General zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono ku itegeko rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni, ikopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi byaranze kakarwi k'ibihanganye bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ibyo bakora ku banyagihugu. Rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari gukura mu mabanga ibyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yabyiketse aca arondera icirwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi, aho mukuru w'igihugu yari ari cyo gihe. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipeti rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Vurema Canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo, General Audace Ndowumunsi batazira Goliath, General Maurice Mbonimpa, General Sidori Ndihokubwayo batazira Nakubande, General Evariste Ndayishimiye batazira Neva, General Miburo Emmanuel batazira Komateri, General Tasie Niby'inyeretse, General Gabriel Nizigama batazira Tibia, General Etienne Ntakarutimana batazira Steve, General Guillaume Ntabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ibyo yariko asabwa kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophone yabereye muri Senegal. Buca agenda yakoranije kwa 22 Munyonyo 2014 kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni, baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu bavuganye. Umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro ako kanya kubogoza ibyo bihanganye bibiri, yongereye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye na Guillaume Ntabindika. Icya kabiri, kutitandukanya n'ibyo bihanganye bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari basangiye n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe. Ingingo zahorafashwe, bamwe barihuruhutsa abandi zibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa murwi w'ibintwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza bya bihangange bibiri, ni Ndakugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atabyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zimererwa amahera, abandi biti bikomeye, abandi barwarwa n'amacakubiri y'iby'intara n'ibindi. Baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipeti rya General zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe CNDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyine. Iyi nkuru iragaragaza uburyo ki ibintu biba bimeze muri CNDD-FDD. Bagenzi, burya ubutegetsi bubamwo ibintu byinshi,
biragera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Ibiriko biraba mu bategetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu byabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamugwaniriza indani, ico bita mucezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanywa n'urwanko bafitiye bamwe mu Barundi, ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka, kandi nawe yagumye azi ko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi nyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi, ubutegetsi bwagumanye busangiwe n'abakeba bakinkana urunuka. N'uyu munsi burabandanya naho Bunyoni yigijwe inyuma gato, co kimwe n'abandi bafatanijwe n'amarongo. Ntawe uzi iyo nyinyurana rizagarukira. Amakuru ahari ni uko ubu tuvugana ibintu bimeze nabi cane, aho ku rugo rwa Gervais Ndirakobuca Alias Ndakugarika hamaze iminsi habera amanama rukokoma, amanama arebana no gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Bamwe n'abandi baribaza aho ibi bintu bigiye guherera, abandi bakavuga ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Icyo dukora ni ukubatohoreza amakuru tukabashikiriza tunyuze kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha andi makuru ahambaye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.